Ikaze nigwanyu mwebwe mwese bakunzi b'ibiganiro vya télévision Isanganiro muri uyu mwanya wo kubashikiriza amakuru mu rurimi rw'ikirundi, amakuru y'uno munsi reka tuyatanguriro ku ngingo nkuru zikurikira. Imigambwe CNL hamwe na CNDD-FDD nibona kumwe ibijanye n'itunganywa ry'imigambi ya leta yo gushigikira urwaruka, mu gihe iyo migambwe yose yishima. Muri CNL ho babona ko iyo migambi ikumira urwaruka rumwe rumwe, nayo muri CNDD-FDD bakavuga ko atakumira rihari, ati naho hibonekezamo cane urwaruka rw'imbonerakure ngo no kuwo mugambi usanzwe ufise urwaruka rwinshi. Mu muryango w'aba-Islam Komibu niho kuri wa gatatu haba ibisikanya hagati y'inzego mfatakibanza zahahora n'inzego zishasha ziherutse gutorwa. Ugiye kurongora uwo muryango akavuga ko bagiye kwihutira gushiraho amategeko ahurizwa ko na bose. Nayo mu makungu, igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uyu wa gatatu niho casubiza igihugu ca Mali ibikoresho ndangakaranga bishika 900. Mu kanya n'inkuru imwe ukwayo. Reka tubaramutse tubahe n'ikaze mw'idonido ryano makuru. Umugambwe CNL uvuga ko ushigikiye imigambi ya leta yo gufasha urwaruka kugira ngo rushobore kwiteza imbere. Ariko urongoye uwo mugambwe umushingamateka Gatorwasa akavuga ko iyo migambi itaba itunganije neza kandi ko ikumira urwaruka rumwe rumwe. Ushize imiliyoni 10 ku mutumba, mu vy'ukuri ingaruka z'izo miliyoni 10 wozibona, kuko ugiye kuraba muri iyo mitumba hirya no hino n'abantu usanga badandaza ni gake usanga bafise umutahe w'imiliyoni 3-4. Urumva rero hajeho rero miliyoni 10 ziziye rimwe byo kugaragara mu vy'ukuri. Nta kigaragaza rero yuko izo miliyoni ziba zagiye muri iyo mitumba ivugwa ngo gwaruka iryo terambere ntirigaragara ntiriboneka. Kira noneho umuntu yumvirije nk'umwaka uheze nofata akarorero ka province Makamba ku makoperative agera ku 139 cyangwa 137, amakoperative sangwe adashika 10 niyo yonyene yitwa yuko yifashe neza, yandi yose yarahomvye. None nimba ku makoperative bana 30 arenga nizidashika 10 arizo nyene zokunguka, uwo mugambi wovuga ngo n'umugambi mwiza gute? Kuko n'abagerageje hirya no hino kwinjira kurondera kwinjira muri izo koperative bababwira bati mubanza kuva muri migambi mwari murimo mwinjire muri CNDD-FDD. Ivyo urumva rero yuko birateye amakenga uburyo bukoresha ivy'igihugu mwene uko, kuko amafaranga ava mu makori no mu matagisi twese turayatanga kandi twese turakeneye gutera imbere. Ikintu rero coza guteza imbere abantu ntiwogomba kukigira icumugambwe, kandi noneho burya iyo utwara ubwirizwa kuja hejuru urarengera ivyo vy'ivyo umwe canke undi yo kwiyumvamo gusumba, urarengera ivyo vy'imigambwe, ukarengera ivyo vy'amoko, ukarengera ivyo vy'amamuko, ugakora ku neza ya bose. Ikindi kumbura abantu botegera nuko mu bisanzwe hariho gukoresha nabi amafaranga y'igihugu. Amafaranga leta yemeye guha amakomine ntiyogomba guhindukizwa ngo aje muri ivyo bintu vyasangwe. Ubwo gwaruka canke abo bakenyezi canke ibindi byose woshaka gushiraho nuko kwiga ahandi hantu amafaranga bokoresha yova. Mu mugambwe CNDD-FDD naho nyene ngo barakenguruka ibijanye n'iyi migambi ya leta yo gushigikira urwaruka kugira ngo rushobore kwiteza imbere. Nayo ngo kukubona muri iyo migambi hibonekeza cane urwaruka rw'imbonerakure. Nansininete Mutoni hajeje gutanga amakuru muri uwo mugambwe avuga ko atagitangaje kirimo ngo kuko uwo mugambwe uri ku butegetsi usanzwe ufise urwaruka rwinshi. Imigambi leta mvyeyi leta nkozi ifitiye urwaruka tuyakira neza cyane mu mugambwe CNDD-FDD, tugira ko tunakenguruka ubukerebutsi leta yerekanye mu kwihutira gushira iyo migambi sahiriza urwaruka mu iterambere.
n'imigambi ubwa mbere na mbere hoho iri mu migambi nyamukuru twashikirije bene gihugu mu matora heruka aho twari twiyemeje nk'umugambwe wari kuri yamamaza aho twari twiyemeje gushiraho ibigega bifata mu mugonga bene gihugu na cyane cyane ugwaruka n'abakenyezi bafise imigambi n'abari kukiva mu ntumbero yo kugwiza akazi n'umwimbu. Murumva rero ko iyo migambi igiyeho twebwe biradushimisha ahubwo bikanadutera n'intege kubera turabona yuko koko ugwaruka gwitayeweho akarusho karamaze no kuboneka kubera muramaze kubona ko ugwaruka rusanzwe ruhurikiye mu makoperative rusanzwe rufise imigambi ruriko rurangura akandi karusho twoshima kandi kajanye n'iyo migambi nukubona ko ugwaruka koko rufise ikibanza gikomeye kandi ko gwashizwe imbere cyane kubera arizo nguvu z'igihugu duhamagarira ahubwo n'abatarabimenya ko iyo migambi ihari ko bukwijukira gukorera hamwe imigambi mu makoperative kugira ngo bashobore kuronka nabo ubwo buryo basahiriza mu migambi baba bashize imbere. Imigambi ntiyoja kumbonera kure gusa mugabo urumva nazo ntizobura kubera iyo ari umugambwe uri ku butegetsi no kuvuga ko n'ugwaruka rwinshi bari umugambwe uri ku butegetsi muramaze kubona ko ugwaruka hirya no hino mu gihugu ubu unye batabanza kurabana mu migambwe ahubwo bijukiye gukora ubwa mbere bagwiza umwimbu hanyuma hageze yuko baje mu bya politiki bakabijamo umugabo by'iterambere mugasanga uko bikorera hamwe. Tubandanye nano makuru mu gisata c'ubutunzi amakori n'amatagisi yatororokanijwe n'ikigo kijeje kwegeranya amakori n'amatagisi Ober yavuye ku miliyaridi zirenga 300 mu mwaka w'2010 ngo no munsi akabageze ku miliyaridi zirenga 1000 ibintu byashikirijwe n'umuyobozi mukuru w'ikigo Ober ni mu gihe yariko ashikiriza ikiganiro ku bamenyesha makuru atanguza umunsi wahariwe umutoza kori. Uyu munsi mukuru tuwuhimbaje dushima intambwe tugeze ko mwibanga ry'iteka ryo gutunganya gutororokanya no gushikana mu kigega c'igihugu umwimbo w'amakori n'amatagisi ukaba nka kuva ikigo Obere gitanguye imirimo yacu mu 2009 gushika uyu munsi amakori n'amatagisi gitororokanya yahengeshanije kwiyongera uko umwaka utashe aho yavuye ku miliyaridi 301 n'uduce 21 z'amafaranga y'amarundi mu mwaka w'2010 akaja ku miliyaridi 1,156 n'ibice 44 ku mwaka uheze uva muri mukakaro 2020 ugashika muri ruheshi 2021 no kuvuga ko yiyongereye ku rugero rugera ku 383 n'ibice 94 kwijana. Uyu mwaka turimo ushira 2022 dufise ihangiro ryo gutororokanya imiliyaridi 1,194 n'ibice 2 naco gituma dufasha akakanya ngo dushimire abatanga kori bose bayatanga tagahato tugashimira na leta y'u Burundi n'abandi bafata mu mugongo ikigobe kugira gishike kwihangiro cihaye mu ntumbero yo guhindura ibintu no guteza imbere ibikorwa byo gushorera mu mahanga kigobe gifatikanije n'izindi nzego dusanzwe dukorana carashizeho urubuga wo kumenyekanisha amakuru ajanye n'urudandazwa mu Burundi. Nashaka ndabamenyeshe ko ikigobe nashaka kubamenyesha icese ko uyu munsi ibikorwa byo kwitegurira umunsi mukuru wahariwe umutanga kori mu Burundi uyu mwaka biriko birakogwa ukuri kwamye. Turabandanya nano makuru inzego nshasha zigiye kurongora umuryango w'abayisilamu mu Burundi komibungo zigiye kwihutira gushiraho amategeko yumvikanye ko na bose ibintu byashikirijwe mu gihe kuri uyu wa gatatu haba ibisikanya hagati y'inzego mfata kibanza zahahora hamwe n'inzego zishasha. Sheikh Ali Shabani harutse gutorwa ngo arongore uwo muryango w'abayisilamu akavuga ko ngo ivyo bizohava bica bifasha kugira basenyere ku mugozi umwe. Tumekabidhiwa mambo mengi, tumekabidhiwa vitu vingi. Mu byo dushikirijwe harimo ibintu byinshi. Twashikirijwe ibidodo bibiri, ici inama nkuru y'abashehe n'ico umuryango w'abayisilamu komibu.
twashikirijwe kandi impapuro ndangamatongo z'iparasere yacu iri aha mu Nyakabiga hamwe n'amategeko agenga umuryango w'Abayisilamu Komibu. Nk'uko duhejeje kuvyiyemeza, gushiraho amategeko agenga umuryango wacu ajanye n'igihe tugezemwo nico tugiye kwihutira. Nubwo tuzi ko amategeko atari cyo kibazo, ahubwo ukuyakurikiza, kuko amategeko arashobora kuba meza, ariko uburyo bwo kuyashira mu ngiro iyo bubaye bubi, n'ayo mategeko aca yitwa mabi. Nico cari cacanishijemwo Abayisilamu, aho umwe yayumva uku uwundi akayumva kuriya. Indongozi zahahora zarize amabwirizwa y'idini, kandi n'abashehe tuzobikorako kugira impanuro zabo zidufashe guteza imbere umuryango. Kutaka ushauri kwa mambo mengi tunadhani watakuwa karibu na sisi na tutatumika nao vizuri. Tumananye nano makuru, inyigisho zijanye n'ubuhinga hamwe n'uburimyi ngo nizo zikwiye gushigwa imbere mu mashuri ya za kaminuza. Ibi ni vyashikirijwe n'umunyamabanga mukuru mwishira hamwe ry'abakoresha AEB, hakaba hari mu ruganda rwo kurabira hamwe ingene hohuzwa inyigisho n'ubuzi buba buhari. Gaspard Nzisabira. Abakoresha bo mu bahingurira ama-industry abakora ibintu barakubwira ko atabahinga bafise, kandi hari abashoma, hari abanyeshuri bahejeje za kaminuza mugabo batize ivyo bintu. No mu burimyi twasanze harya banonosora mu ma university vy'uburimyi si benshi, ko ntibaba bazi ibikenewe, ntibaba bazi ubuzi buhari ubwo aribwo canke ubuzoboneka ubwo aribwo. Abashinzwe ivy'indero ngaho iwacu ivy'inyigisho, ababiraba muri leta, ko boteza imbere ibintu vy'ubumenyi birya bita science. Ni ibintu bigezweho kandi birimo akazi kenshi. Mu kurangiza ano makuru dukubitire mu makungu, aho igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika casubije kuri uyu wa gatatu igihugu ca Mali ibikoresho 900 ndangakaranga. Ibirori bikaba vyabereye ku mugwa mukuru w'ico gihugu ca Mali i Bamako. Ahmed Mutore. Les États-Unis ont restitué plus de 900 objets d'art au Mali. La cérémonie s'est tenue à Bamako. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasubije ku mugaragaro igihugu ca Mali ibikoresho 900 vya kera vy'akaranga. Ibirori vyo gusubiza ivyo bikoresho bikaba vyabereye i Bamako ku mugwa mukuru w'ico gihugu, imbere y'umushikiranganje wa mbere w'ico gihugu Shogel Mayiga n'ubuserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ico gihugu Dennis Hankins. Ivyo bikoresho bikaba vyari vyafatiwe mu kivuko cyahitwa Houston mu mwaka wa 2009. Ivyo bikoresho bikaba vyari vyasahuwe mu kiringo ca kera c'abami bakomakomeye b'ubwami bwa Mali, Ghana na Songhai. Bikaba vyatahukanywe muri ico gihugu mu ndwi iheze. Muri ivyo bikoresho harimwo amabuye y'agaciro, amashoka acuzwe mu butare bwa kera n'imibindi igera kuri 6 yakoreshwa mu vyo gushingurana iteka abantu, yoba yabumbwe hagati y'ikinjana ca mbere n'ic'icumi-n'umunani. Abahinga mu vyo gucukura ibintu vya kahise mu kuzimu bakavuga ko 90% y'ibibanza vya kera mu gihugu ca Mali vyoba vyarasahuwe. Mu kwezi kwa ruhesha umwaka uheze, igisata ca leta kijejwe imigenderanire muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kikaba cari catanze uburyo bw'amafaranga ku buyobozi bukuru bujejwe ubutunzi mvakaranga mu gihugu ca Mali kugira ivyo bikoresho bishobore gutahukanwa, ongere hubakwa inzu yihayanishwa vyoshikiramwo. Et la future exposition de ces objets, ce qui a rendu possible leur retour au pays. Ahmed Mutore mugenzi wacu akaba ari bashize mu rurimi rw'ikirundi ino nkuru y'abagenzi bacu b'ikinyamakuru Euro News. Ina hano rero duciye turangiriza ano makuru twari twabateguriye kuri uyu munsi. Dushimire mwebwe mwese mafashe akanya ko kuyakurikira. Abanishimiye ni bagenzi banje bo mu ruganda rwa televiziyo Isanganiro bafashije kwegeranya ano makuru. Reka ndabifurize kubandanya mugira ibihe vyiza na televiziyo yanyu, televiziyo Isanganiro.